munsi muri MSD ni umunsi w'agahinda, ni umunsi w'indundu, ni umunsi kandi tuvuga yuko ari intango y'amabi y'ubwicanyi bwose bwagiye burakurikirana mu Burundi 88 93. Rero uyu munsi ni umunsi wo kwibaza mbega barya Barundi bishe ubutunzi bari kuvyarira Burundi bwari kungana gute, agahombo twabuze ko benshi bari incabwenge, benshi bari abantu bifise, benshi bari abantu b'abakozi. Ubukene dufise uno munsi bwoba bufitiye n'intango hariya. Okay, benshi iyo bariko barabisigura bagira bati abansi b'igihugu bo mu bwoko bw'abahutu barateye majepfo y'igihugu bica abatutsi, hanyuma ubutegetsi w'ico gihe burivuna. Ndushobora kwivuna abanyagihugu bawe batekanye ungubahora ubwoko bafise basangiye n'abicanyi baje kwica abandi banyagihugu bawe, ahubwo batabarira rimwe bose hamwe? Ndushobora kucuja kwica ibibondo biri kw'ishuri bikagenda amazima yongo? Urumva rero nta mpari zikwiye. Ivyo tubona, ivyo twebwe aho duhagaze muri MSD nuko ubutegetsi bwari buriho mu 72 bwishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu baciye ubwenge, bari bize amashuri, n'abandi bari bifise, kandi bikaboneka ko vyari mu nteguro kuko barabarondera ku mpapuro, barabarondera baba bazi, no kuvuga yuko vyari bitegura. Ikindi ca gatatu nuko vyaboneka yuko bashaka bose kubamara, kubica bose bakabamara, ivyo bita extermination. Ku bwacu muri MSD biraboneka neza yuko ibimenyetso vy'ihonyabwoko bihari, ariko rero si twebwe biraba kugira ngo tuvuge ko buriya bwicanyi ari ubwicanyi bw'ihonyabwoko. Ivyo hari izindi nzego zibiraba zijeje kubitunganya, zijeje kubivuga, n'inzego mpuzamakungu ONU. Ivyo rero nukurindira nibo bo bazobivuga. Twebwe aho duhagaze nuko gusa buriya bwicanyi ari ice